irya kane rivuga ngo Yesu yaribye. Mani irya mvutano yari yambaye niguturiye. None ntigwari uguturiye nyine bari bakuye hari. Mani Yesu umbwira ko Yesu yibye. Mani ngabyesha bihinda. None niyibye. Yaribye. Mugabo nawe utanga uruvuye ngo Yesu yaribye ngo ni yayibye ngo yambaye iguturiye ndakese. Ewa ubu abasuma vema ubu dusigaye turi hasi sana. Ubu n'impangu nyinshi usanga barazanye abasekirite abararirondo ubu turahiga naho tumenera tukabura usimba ngo usimbe korotire bagusamira hejuru nk'ishuti ngo ukagwa bukumbi ahubwo rero naho batagukuye amenyo ukacupa ugenda cyane ngorane kwedeka mbe ndisomera amabwirizwa y'abasuma nababajama banampevye nta numwe ari karaza ngaha ngo dutere inkuru kambe ndasoma kwera amabwirizwa y'abasuma nyene ndabe tekinike nzokoresha n'abatikeke barayitwaye ubu reka natwe turabe tereze kuko niyo yovunira mu mavi ndakeyo Kigaga. Ihere narinde irimwo je nyene je sinzi ukuntu mwasegende mbega. Eba na wowe urazi niso niwibuka nega gatipe bica kubera ubusuma mani yangu. Ndibutse kajya ntibakamenya kamoyimoyi kajya. Ubwo nyene nibyo mu ndabarashyogorenya mwese. None ko artike kenze bayimenye. Burya tereze woyikoresha niyo vunira mu mavi. Dukoreshe tereze nyene. Je burya usanzwe ngana ari kumabwirizwa y'intuze y'ubusuma. Burya niyo ndiko ndatsingura nyene ishakisha ukuntu nazo tuzatubavunira mu mavi. Turabe. Ibwirizwa rya mbere ivuga gute? Ibwirizwa rya mbere riravuga ati nukagira amadodame mu mutwe hari habafise amakarisho ngurekereza inda hari habafise ubuda bw'ububambu. Irya kabiri umengo rivuga ati zicariro vyimbwa bamwe vyinka jama biboneka abasuma bahageze zicariro vyinka. Irya gatatu naryo riragira nti nukagira ibirara hanze no mu nzu hariho uwipfuza icyaruzo cyo kwarura mu isafuriya. Kandabe irya kane rivuga ngo Yesu yaribye. Hagiye yavuze ngo mugende mundindiriye mu gisagara. Mu gisagara yashatse kuvuga ko hariho abana bakanura bagasimba bakayisama. None cyabi izo ngingo zose n'amabwiriza yose twumvise. None iyo twotora ari nka trike 13 niye atike kenze barayitwara. Urabona ari trike ngatwotora ni 13 nuko twokwiba twambaye amaga ku buryo badufashe bajya bararirondo bazosigarana maga. Noneho kugira iragike treze nyene nyakuri ya bien umba mugongo ho bari yiki ico mbona kambenda nakikubwira ndabona yuko uri kurahwirahwira ico mbona nuko twokwambara amantu za makoti y'amashashi ku buryo tuziruka amashashi akaba ari yaguruka bagafata ishashi ngo bafashe umuntu warushasha akaba ari ngo basigarana. Ega nanje nivyo mbonamo mani article 15 barayidutwaye urabizi mugabo natwe ubwacu turikoreye article 13 mani ubu rero ikintu gihari nukwiye twambara amaguturiya kuburyo umuntu azotwibomako tuzomurandura ishuti nk'abakinyi batayiki. Kwambara nyene ubuguturiya nyene nk'abajya abakinyi batayica bagira ngo mwawa ngo cincawa ngo tiwayone mugabo rero ikintu gihari none mbega kuguma mvuga ngo tube nk'ibisuma ngo na Yesu ngo umwana w'Imana yaribye. None mani tweko turi bisuma ateye ngaha kwisi turi bisambo nawe wambwira gute ko Yesu nawe yibye? Niwibuka ko nawe yambara uguturiya none rega weho uriba nawe nyene yajya yaragutumye kuyiba none rega nawe nyene yariba. Mani irya mvutano yari yambaye niguturiye none ntigwari uguturiya mani Yesu umbwira ko Yesu yibye mani ngabyesha bihinduka. Mama yangu urujya ruguturiya yambaye yarukuye mu kabasazi Yesu yaribye mama yangu. Umbwira ko yibye rero tugomba tunabi. Areka ukigene Yesu aribyo kurya by'abandi yavuze ati zana umutsima umwe n'udufite ungahe dutatu arabigaburira abantu isinzi ry'abantu mani watumbwira ngo yari hanyuma kijya kibora yagumbiye mu makofero none
mwana w'Imana ngo yaribye mwe mubura ivyo mukora nyamba ugiye kwibuka burana nico ugenda kuryama winyegetse mugabo pana kuvuga ko umwana w'Imana yibye nta soni mbivyo mwemwe mwabikuye hehe ngaha turatoye ikaye turanagenda turakarikira article tureze turayitoye mugabo cuzana mw'ivyo ya Yesu ni umwana yatumwe n'Imana avuye mu ijuru ngo aze gucungura abanyabyaha bari ngaha ku isi kuko bari bakoze ibintu binasesemye vy'imyaka none nawe cyuzana ngo Yesu ngo yaribye ngo ari yambaye iguturi bivyo mwemwe bikura hehe ipfu muzopfa nkimbwa je nubwo ndumusuma je ngivyo sumye kandi nkiruka nyambara umuntu nokora ijisho nkarikurayo agasigara nigorori mu maso mugabo nkaye mutandose byoye nawe ngo nguzane ibintu vy'iwawe itunda nabihevye wa mutimbwe dujana kwiba utanubaha n'umwana eraga n'igisumi yo gigiye kwiba kiravuga ati mana uramfasha ntibamfate mugabo nawe uci utanga uruvaye ngo Yesu yaribye ngo niyayibye ngo yambaye iguturi yandakese mwe abantu mwe mumeze gute itunda naguhevye uzopfa nkimbwa mugabo uravye nabi aho gatwazo kamera nk'akamoyi moyi